Yesu nashimwe. Amen. Amen. Nagomba mwese ndabasabe turirimbire rimwe iyi ndirimbo y'amajana 286. Ntidukeneye kumva ngo turajyana kuko nibyo kunda ko tujyana umwe wese ahari aririmbe gutya mugabo twumve ko tuyiririmbye cyane cyane ufashwe n'amajambo arimo. 1 2 3 biba mu gitondo imisozi neza Amen. Tuzogira gute munyishure mwese tuzogira gute Tuzonezerwa. uzanye iki Ivyimburwa. amen Amen. abatazoba babizanye nabo bazogira gute bazobabara. Haleluya. Ndashimiye Kristo Yesu muri presentation mwatugiriye ajya numvise nk'ikintu gikomeye cyane abo twatanguranye ibikorwa mu myaka yera muravyibuka turiko turabwira abantu ko tuzozunguruka isi yose turiko turamamaza Kristo. None ivyo twavuga umengo n'inzozi abisirayeli bavuze ngo igihe twabwirwa kuva i Babuloni tugenda i Siyoni ngo babitubwiye ngo wamengo zari inzozi ngo wamengo twariko turarota.
natwe ibyo twabona tuvuga nk'inzozi uno munsi ntibikiri inzozi. Umwami Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Amen. Haleluya, umwami Yesu nahabwa icubahiro. Amen. 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 Wamengo zari inzozi mugabo ntizikiri inzozi. Bamwe bari mu Bufaransa, abandi bari mu Burusiya, abandi mu Bushinwa, muri Indonesia, muri Korea du Sud, abandi muri Zambia, abandi muri Tanzania, abandi mu Rwanda, abandi turi muri Canada, abandi bari muri Amerika, abandi muri Sweden, abandi mu Budagi. Abo n'abashoboye kuvuga, abandi mu Bubirigi, abatavuze ndazi muri benshi, namwe mwari mukwiye kuvuga mugabo ntacyo naho mutavuze. Imana irazi aho muri. Mugabo nimwumvira ijambo ngo tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa. Nagomba rero mwese mwakire iriganuke Imana iduhaye kuri uyu munsi. Duhera dusoma duhere mu cete c'Abafilipi. Icete c'Abafilipi igice ni ca kabiri umurongo wa 5. Icete c'Abafilipi, icete Pawulo yandikiye Abafilipi igice ca kabiri umurongo wa 5 havuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kwumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika ubusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Ico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azafukame mw'izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru n'ay'ivyo kw'isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Amen. Ya numvise bene data twosangira iri jambo ryo kubibutsa yuko hariho rekomandasiyo dufise. Ni rekomandasiyo Pawulo arongowe na Mpwemu Yera yanditse kugira ngo abazosoma kino cete baze bumve devoir dufise. Tugira imitima nk'iy muri Kristo Yesu. Igihe natangura gusoma ayo majambo nkayiyumvira ko narabona ko ari ikintu gikomeye kumva Imana iturondera ko kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Yesu wa munyacubahiro, Imana kandi akagira n'umubiri 100%. Mugabo Imana ikadusaba ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ko yabidusavye ni ukwizi yuko twobishobora, kandi handi ijambo ry'Imana aho rivuga ngo dushobozwa vyose n'uduha inkomezi. Bibiliya yatubwiye ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Uwo ngo naho yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kwumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika ubusa n'umuntu, afise ishusho nk'iy'umuntu, araganduka ku urupfu rwo ku musaraba. Urupfu rwo ku musaraba rwari urupfu rubi, rwari urupfu rugoye. Ndakunda kugwiyumvira ko ingene Yesu yemeye kuducungura aciye mu rupfu rwo ku musaraba. Ubwa mbere rubabaje, nibaza ngo nibwo rupfu rwa mbere upfa. Ibaze Yesu bamubambye, yamaze ku musaraba amasaha 6, ntiyashobora zaba ziriko ziramurya.
ntiyashobora kwiyagaza. Ikintu kigiye kumuja mu zuru cyangwa mu jisho ntiyashobora kwiyagaza, ntiyashobora kuciyama. Ayo masaha yose yemera gupfa urupfu. Nibutse urupfu Yesu yadupfiriyeho ku musaraba, nta kindi mbonamwo ijambo rimwe ryitwa ngo urukundo rw'akaburarugero. Ni ukuvuga rero umutima wari muri Kristo Yesu wo kudukunda cyane, twihebera cyane, yaratwihebeye, yaradukunze kandi adukunda ahereye ko byose. Ngaho rero kugira umutima wari muri Kristo Yesu, icyambere umuntu akwiye kumva, yaratwihebeye, turanezerewe, tuguwe neza, yatuvanye ahantu habi, yadukuye mu maboko y'umwanzi. Ntacyo Satani atari yarakoze ngo atwice nabi, ntahabuze gato ngo asange yaduhwanije. Mugabo Yesu yarabangutse, asanga turi muri koma, aratureanima, atubwira uko turi, ategekwa n'umwami. Icyo adusaba rero ngo tugire umutima wari muri we. Uwo mutima wari muri we urumva wari twagira dusabe abo bariko baravugiramwo bahore, ariko baravugiramwo barabe nyene bokora kuri mikoro yabo yugaga. Hanyuma rero uwo mutima wari muri Kristo Yesu rero niwo yifuza ko tugira. Uwo mutima rero wari uwo kudukunda, kandi dutegerezwa ubwa mbere kwikunda ndetse tukihana, ariko umutima tukwiye kugira wundi ni uwo gukunda abantu bose yapfiriye, kuko icyambere dusabwa kumukunda. Nagomba ngira inama umuntu wese by'ukuri ahereza umutima kuri Yesu. Turasabwa kumuhereza ku mutima, turasabwa kumwiyumvirako, turasabwa kumwibazako, turasabwa kuronka umwanya wo kuvugana nawe mu masengesho no gusoma ijambo ryiwe. Ivyo vyose kugira ngo dushishikare kuronka akameremere yari muri we. Umuririmbyi ati mpa akameremere yawe. Biradukwiriye ko tworonka ibihe vyinshi vyo kumwibazako kugira ngo atwuzure, atubemwo, tumumenye. Pawulo ngo yarivuze ati ngomba kumumenya, menye urupfu rwiwe, menye urukundo yankunze. Ico nico ndabifurije bene data. Ijambo rero mfise niri ngo tugire umutima wari muri Kristo Yesu. Haba guca bugufi, duce bugufi nk'uko yaraciye bugufi. Haba kurondera intama, tumurondera intama nk'uko yarazirondera. Kandi icyambere dusabwa ni ukumukunda. Ariko iyo tumukunze, ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Uwo muntu yadukunze gutyo. Uwo muntu yamaze amasaha 6 ku musaraba ku bwacu. Uwo muntu yavuye mu ijuru aje kuturondera. Bantu mwashwiragiye iyo muri hose mu mahanga, ntihagire ikintu na kimwe kizogabanya urukundo muri mwebwe rwo gukunda Yesu. Naho imipfunda ari myinshi, naho isi ishaje, naho abadayimoni bahagurutse bagwanya abere, abagwanya ingenzi, ariko umuntu wese arakwiye kumva, asubiye kuririmba ya ndirimbo ivuga ngo ntaho nari narigeze gukunda nk'ubu. Abatazahiri ni 144. Ivuga ngo Yesu ndagukunze cyane, ngo ntaho nari narigeze gukunda nk'uko ndagukunda ubu. Uwo muntu yadukunze urukundo nk'ubwo, akemera ngo yari afise ishusho y'Imana, ngo mugabo ntiyabona yuko kuringanira n'Imana ngo ari ikintu cyo kumirako. Aremera ngo ubwo bwiza n'ubwo butwari n'ubwo bukuru ngo abisigiyo, ati ndagiye kurondera intama yanje, ndagiye kurondera Matayo, ndagiye kurondera Mariko, ndagiye kurondera Liberata, Yudita, amazina y'abantu bose ndagiye kuyarondera. Ariya magorwa barimwo ndayabavanemo, umwami nahabwa icubahiro. Hanyuma rero tumukunze,
hari icyo yadusabye hariya mu butumwa bwiza bwa bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 21. Murabe iyo umuntu akunze Yesu ngene bice bigenda. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 21:15 avuga ngo Yesu abaza Petero ko amukunda. Nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurusha aba? Nawe atego umugenzi, we urazi ko nkunogera? Aramubwira ati, ahura imyagazi y'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe atego umugenzi, wewe urazi ko nkunogera? Aramubwira ati, ragira intama zanje. Amubaza ubugira gatatu ati, Simoni mwene Yohana, mbega uranogera? Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo mbega uranogera. Aramwishyura ati, mugenzi we urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira atahura intama zanje. Bene data rero, uyu mutima wari muri Kristo Yesu namwe muriko murawumva, ni umutima wari warahereye ku gukunda intama. Uwo mutima wari muri Kristo Yesu nitwawugira, tuzokunda abatarakizwa, tuzokunda bene data, tuzokunda kugwiza intama za Yesu, kuzibona mu ruhongore no mu rugendo turiko turajana mw'ijuru. Niko yabajije Petero ati, Petero twaragendanye, none naho twagendanye, mbega yarika urumva hariko barasezerana. Yesu yarabona ko igihe cyo gusubira mu ijuru ciwe kiri hagufi, mugabo asigaye abajije Petero ati, Petero, imyaka yose twagendanye, twarararanye, twaraganye mu bikorwa, twaraduganye kuri wa musozi, twarabanye no mu kiyaga, urankunda? Petero ati, gome ndagukunda. Ariko kandi murazi ko mu minsi iheze, iminsi imbere yaho gato yari yamwihakanye kubera kubura ubushobozi bwo guhagarara neza no guhangana n'igihe kigoye, aramwihakana. Ariko Yesu aramubaza ati, Petero urankunda? Petero aremera ko amukunda. Ati, niba wemera ko nkunda rero ndagusabye ikintu kimwe, urandagirira, urandabira, iza intama iyo zizoba ziri hose uraje iyo ziri. Imyaka tugezemo, aho hose mwagendagenze, hari intama za Yesu. Mu Bufaransa hari intama za Yesu ziriko zirabira, ziriko zirahirwa n'imfyisi. Mu Budagi, mu Burusiya, mu Bushinwa, muri Amerika, muri Swede, muri Maroc, muri Algeria, hajya hose muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda na hehe. Izo ntama rero akwiye kubona, nimba dufise umutima wari muri Kristo Yesu, akwiye kubona turiko turazirondera. Wewe yaravuye mw'ijuru aza kuzirondera ino mw'isi. Akirimwo nawe ufashe itike y'indege, imodoka, ukava mu karere ukaja mu kandi karere, umupagani mushasha cyangwa ivyo, cyangwa ugakoresha telefone, ugakoresha WhatsApp, ugakoresha ikintu cose kugira ngo iri jambo Petero yabajijwe nawe yishure. Petero urankunda? Umutima wari muri Kristo Yesu rero wari umutima wo gukunda intama, wari umutima wo gukunda barya nyene bose ubona bagowe. Bamwe babandi usanga bagowe n'akaboregwe, n'ubusambanyi, bagowe n'ububeshi, bagowe n'urumogi, bagowe n'ibiki. Abo bose nibo yadutumyeko.
kandi umuntu wese nabimenye. Iyo abamisiyoneri bavuye muri Swede bataza kutubwira ubutumwa bwiza hariya i Burundi cyangwa muri Afurika yo hagati, aho hose mwatondaguye muri, ntimuba muriyo muriko mwumva ubutumwa bwiza nkuko muriko murabwumva. Nage simba ndiko ndabumva kuko ntaho mba biba byaraciye kugira ngo ndabwumve. Dufise igikorwa gikomeye. Nehemiya aravuga ngo igikorwa cyacu ni kinini kiragutse kandi kigera kure ngo mbere kirahambaye. Muri ino minsi mbega none y'imyaka ikintu kitubuzemwo ni iki? Ndabereye ikintu kibuze kugira ngo uwo mutima wari muri Kristo Yesu tubemwo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 2. Rabariya ubutumwa bwiza bwa Yohana 2 umurongo wa 13 avuga. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 2 ku murongo wa 13 havuga ngo kandi Pasika y'Abayuda yari hafi. Yesu aduga i Yerusalemu asanga mu rusengero abadandarizaho inka n'intama n'inuma n'abavunja amahera bicaye. Atiba imigozi ayigira nk'ikimoko, abahinda mu rusengero bose n'intama n'inka, asesa amahera y'abariko baravunja, ahenura ameza yabo, abarira abadandaza inuma. Ati nimukureho ivyo, ntaco muhindura inzu ya data kuba inzu y'akaguriro. Abigishwa biwe bibuka ko handitswe ngo ishaka ry'inzu yawe izondya. Imana nihabwa icubahiro kandi nidufashe bene data. Ishaka ry'inzu ya data rizondya. Yewe warungamye rwa kino gihe, mbega iri shaka ryari muri Kristo Yesu. Uno munsi wewe muri wewe ripresenta purusantaje zingana gute? Ngo yarinjiye mu rusengero asanga ibintu vyarononekaye, asanga urusengero rusigaye rwuzuwemwo n'abadandarizamwo ibitagira ikimazi, ngo badandarizamwo inka, badandarizamwo impene, badandarizamwo inkwavu n'utundi tuntu dutandukanye. Ngo asanga n'abavunjayi niyo bari. Ngo acarababaza ngo mbega vyabagendeye gute ngo inzu ya data muyihindurire inzu y'abambuzi? Ngo aca afata igitsibo aratsiba atangura gushwiragiza no gusohora. Ngo abigishwa baca baravyibuka ati vyari vyaravuzwe ngo ishaka y'inzu ya data rizongera. Iyo muherereye hose mumenye ngo izo misiyo Imana yabahaye sizo kuja kwiga amashuri n'ubwenge bizohera ngaha mw'isi gusa. Oya, ivyo mbere nobabwira ngo ni ikintu benshi ntibazi ko priorite ari kuja kuvuga ivy'ubwami bw'Imana. Bavuga ngo ivya mbere n'ayo mashuri. Ayo mashuri ni meza, natwe murazi ngene twabahimiriza kwiga kandi n'ubu turacabibahimiriza ngo muyige. Ariko devise yacu ya mbere avuga ngo ubwa mbere na mbere kubaha Imana 100%, ubwa kabiri kwiga 100%. Muri uko kubaha Imana rero harimo gukiza umutima wawe, harimo no gukiza imitima y'abandi. Iyi kinjananjana mucige ko tugeze mu kinjananjana kigiye. Ni kinjananjana Imana ikwiye guhaguruksamwo abahizi. Mu myaka iheze muri iyi kinjananjana, mu binjananjana biheze harahagurutse abahizi muri ino si baravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ya ndirimbo twaririmba ngo tugende turira umwami dusarurira umwami. Hariho abasiguzi bakomeye bitwa ba Billy Graham, barasaruriye Imana, iminsi yabo irarangira barataha. Narubonge yarasaruriye Imana no muri Afurika n'iwacu yarashitseho, mu gihe ciwe arasarura arataha. Hari abitwa ba muri seruro batere Hezbollah, abo abazi n'amazina kuyadonda neza ariko narabumvise, sinababonye narabumvise.
hari ba Polo Yongico ariwe David Yongico, hari ba Moses Korora mwaramubonye yashitse i Burundi, hari izindi ntwari n'ibindi bishirira bikomakomeye byahagarariye ubutumwa bwiza bw'ubwami. Mugabo benshi baza barasinzira itiro ry'urupfu. Mbega twebwe abariho abariho munsi ishaka y'inzu ya data ringana gute? Kumengo hari itiro, kumengo haraganduka kameze nk'agahwi. Tukwiye kugira uyu mutima wari muri Kristo Yesu, kugira ngo natwe mu gihe cyacu ntituze tubone ko twabaye ibinyaganwa ngo mu kirundi baca umugani w'ikinyoni kigurutse kitavuze bacita icana. Mbega mu myaka tuze tuguruke tutavuze, tuze tutavuze, tuze dutange raporo ngo twarize amashuri menshi, twaraciye amafaranga menshi, twarubatse amazu menshi, mugabo ntitwibutse kubaka imitima y'abantu. Kandi burya uko iminsi ihera udashira. Unankunda kubyibutsa mwe n'abashakashatsi ngo basanze 5% ngiyo bageze mu minsi yabo ya nyuma baricuza ngo bavuga ngo imyaka yacu twayikoresheje nabi. Murazokwibuka Yakobo ngene yabajijwe, baramubaza ati Yakobo ufise imyaka ingahe? Aramubwira Farawo kandi yazarenze imyaka 100. Hanyuma ngo aramubwira ati none dushingira intahe, mbega iyo myaka wayimaze mwiki? Ateka naco nayimazemwo. Agatangura kuvuga ngo imyaka yanje ngo yabaye imyaka yo kuyerera, ngo yabaye imyaka yo kuzerera gusa. Urumva nta ntahe yari afise. Mbega bene data, muragomba natwe tuze tugira imyaka yo kuyerera, imyaka iguruke ata kintu umuntu ayikoze ko na gitoya ico kizosigara kirafasha abantu. Niyo mpamvu nagomba umuntu wese yibaze kuri uyu mutima wari muri Kristo Yesu. Uyu mutima wari muri Kristo Yesu umuntu akwiye kukugira, akagira umutima wari muri Kristo Yesu, akagira umutima wo kurondera intama iyo zashaye, iyo zapotereye. Ngasubiye kubatuma iri jambo ndaribahaye. Nimurabe ubutumwa bwiza bwa Matayo 2:8 nyene havuga. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 2:8 murabe amagambo Yesu yasozereye karadutuma ariko aratwihaniza. 18 havuga ngo Yesu arabegera arabwira ati jewe nahabasha bwose mw'ijuru no mw'isi, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mugeze byose namwe iminsi yose gushika ku mpero w'isi. Amen. Impamvu mubona muri ino myaka ibintu vy'Imana bigaragara nk'aho umengo biri mu ntege nke, ni kubera iki? Ni mission ikwiye gusubira gushishikara. Iyi mission yo kugendagenda umuntu afise imigabo yo kuzana abandi mu gakiza nk'uko Yesu yabidutumye. Murabona n'amajambo yavuze ahejeje kuzuka, yari yatumye kabigishwa ati imbere yuko nduga muze mugende dusezeranire i Galilaya, dusezeranire ku musozi ngo arawubarangira. Kuri uyu musozi rero niho yababwiye ati umviriza. Ngo bamwe baramubonye barakekeranya, abandi baramwizera, mugatangura kuba ati mwebwe rero ko mukekeranije ngira mbanze ndabibarire uwo ndiwe. Haje 16 bavuga ngo baze babigishwa 11 bagigarira ku musozi Yesu yabarangiye, bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu yari amaze kubona hari abakekeranya nk'uko n'uno munsi benshi bya Yesu babiri mu mugo bagikekeranya. Acaragira ati rero mwebwe mugikekeranya na mwebwe mwame bibare identite yanyu no munsi. Arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru
no mw'isi. Ni ukuvuga ngo ni umukuru w'ikirenga, n'umunyenkomezi w'ikirenga. Mw'ijuru ahawe icubahiro, mw'isi ahawe icubahiro. Ibaze gutumwa n'umuntu nk'uyo ukagambarara. Nyumba kumi wenyene ari nyumba kumi, iyo atumye umuntu ati twarira ikete kwa musitanteri, agenda aranyaruka. Musitanteri atumye umuntu ati twarira ikete kwa guverineri, agenda aranyaruka. Guverineri atumye umuntu ati shira ikete minisitiri, agenda ariruka. Gutyo gutyo. Namwe nimwibaze uwadutumye uwo ari we. Ni umwami w'abantu, le roi supreme. Aca aravuga ngo ndabatumye nimukwiragira isi, murondera abantu, mubigishe, mubabwire guhinduka baba bigishwa banje. Aca ashiraho isezerano rikomeye, aca aravuga ngo nzoba ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. Ibi bintu rero twama turiko turumva ntitumenye ingene tubitumbereza. Nagomba nsubire ndabibutse, iyo umuntu yihanye ntabahejeje, abasigaranye igikorwa cyo gushingira intahe Yesu, abasigaranye igikorwa cyo kubwira abandi ubutumwa. Muri Luka yavuze ngo nagira ndababwire ngo ukwihana no guharira ibyaha niryo yabasezeje. Muri Luka ryo ryanditswe ngo bikwiye kuvugwa mu mahanga yose, ngo uhereye i Yerusalemu, ngo namwe muri byabona byo kuvuga ivyo. Murabona amahanga yemwe turamaze kuyagendagenda. Amahanga turiko turayagenda, murabe iyo mugeze, murabe iyo tugeze. Mugabo ntitunezererwe n'ivyo mubona ngaho muri ivyo bisagara murimo. Ntimunezerezwe n'ayo mabarabara mubona, ntimunezerezwe n'ayo magorofa mubona, ntimunezerezwe n'amatara n'ibiki biriya bitari iwacu ngo bice biranezeza. Oya, munezerezwe nuko muriko murangira abo bantu umwami w'abami abakeneye. Ibihugu muri mwige indimi zo muri ivyo bihugu, murondere ngene mukominika nabo muri ivyo bihugu, mubabwire ko Yesu ari umwami w'ubugingo bwabo. Wewe uteragire nawe n'ivyamuhimbara azomeza. Mugabo ico nico gikorwa yadutumye. Aca atanga isezerano rero ngo nanje nimwabikora uko, nzoba ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. Ubutumwa rero ndaguhanuye butuma utazogwa, nuko umaze gukiza agatwe kawe ucuguma muri preoccupation yo gukiza agatwe k'abandi. Kandi ivyo utabigize kuneshwa n'umwansi biroroshe, kuko ntuba wibutse iriko urajya n'inkomezi z'urwanira iriko urajya n'iziba zikibaye nyinshi. Mugabo ugombye kurwanira inkomezi ziwe uriko urajya, ugira umwete wo gushingira intahe Yesu, kuko yavuze ngo nanjye nzoba ndi kumwe namwe. Ni ukuvuga bazogendagenda mu mahanga ari kumwe nabo. Uze wame uri mu modokari wumve kuri muri sécurité, uri mu ndege wumve kuri muri sécurité, aho uzoba uhagaze wumve kuri muri sécurité. Kubera iki? Uriko urashingira intahe umwami. Rero mu gusozera, ndazi ikintu kigoranye muri ino myaka ni ubushobozi. Raba hariya mu butumwa bwiza bwa mu vyakozwe n'ibitabo vy'ivyakozwe n'Imana kugira twisozerere. Urya murongo wa igice ca mbere umurongo wa 8 n'uwa 9 murabe ngene havuga. Avuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi, ivyakozwe n'intumwa 1:8, muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushika ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igico kimukura mu maso yabo. Abamarayika baca baravuga ati uko mubonye agiye niko azogaruka. Iyo umwigisha, mwebwe benshi muri abanyeshuri canke mwaraciye ku ntebe y'ishuri murabizi, ku munsi wa gatanu kenshi na kenshi abigisha barakunda gutanga devoir. Aca ababwira ati ku munsi wa mbere remettez-moi mon devoir, muzonzanire devoir yanje. Yesu nawe ngiyi devoir yagiye aduhaye. Ahejeje kugera intumwa muri mpwemu yera, ico yababariye yababwira ati umviriza rero, ikintu mukwiye gukora ndabatumye nimuje kunshingira intahe. Bamwe muzoja i Yudaya, abandi muje i Yerusalemu,
ni mu Samariya mushika no kumpera y'isi. Ico muzovuga ko abantu bakwiye kunyizera bagaharika ibyaha bakazoja mu ijuru. Ati ndazi ikintu mukeneye ubushobozi. Ni mu busabe nzobubaha, ni mu burondere nzobubaha. Mwese rero nagomba ndabwire umuntu wese yumva atari ko arashinga intahe, nta kindi wabuze ubushobozi. Kandi Imana yiteguye kubuguha, mugabo ubanze wihane uti Imana mbabarira, naranjanga ku wawe, narabifye intaseko, sinahagaze mu mwanya wanje, sinashingiye intaha abantu. Mwibuke ngene Imana yabareze kera, ngo ninagutuma ku munyabyaha ntumuburire, ngo uwo munyabyaha azopfira mu vyaha vyiwe. Ngo ariko nawe nzokubaza amaraso yiwe. Namwe nimwibaze raporo umuntu buca atanga ku maraso azopfira mu vyaha, ku bantu bazopfira mu vyaha tutababwiye, murabe ngene bangana. Mbega ubwo ntimwokwinanata mukabusubira mukivyukiranya tukamushingira intahe kugira ngo amaraso y'abahona ntituze tuyabazwe. Hanyuma rero ngo aca aravuga ngo ico nsize ndababariye niki, ngo nimugende mumbere ivyabona vyo kunshingira intahe. Aca aravuga ngo ahejeje kubibabwira aca aduzwa babona. Urumva n'iryo jambo rya nyuma yaherejeko, ahejeje kuduga muribuka abamarayika ko bavuga ati bagabo mwene data murangamye muramwije uko mubonye agiye niko azogaruka. Buca agaruka rero, ubwo nazogusanga na raporo nyabaki. Burya kazokubaza iminsi yawe yose ingene wayibayeko. Nabibagije nti mbe burya preoccupation y'umwana w'umuntu muri ino si, umwanya munini mbega abari mu vya Yesu canke abari mu vyo mw'ijuru. Ndabereke ariye ntari babwiye, ndabereke ijambo ryo mu Bakolosayi. Murabe ngene rivuga Abakolosayi 3. Mwe muyera arakoze ko ntaryibagiye. Abakolosayi 3 nari nariteguye mugo nari ndagibagiye mugo mwe muyera yibukije. Umurongo wa mbere havuga ngo none rero asaga mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari abyagi iburyo bw'Imana. Mushire imitima ku biri hejuru, ntimuyishire ku biri mw'isi. Naciye nibaza mbega burya umwanya w'umuntu umunsi wose hajya umwitwariko ni ku biri mw'isi cyangwa ni ku biri mw'ijuru? Mwebwe rero muri ko muranyumviriza, ca wibaza nk'ubu woja muri laboratware y'Imana ikagusuzuma, igapima amaraso yawe, igapima ama emotion yawe, ikanakwereka amafoto muri archive y'Imana, ikakwereka imyanya yawe, imwitwariko ivyo burimo. Mbega 50% vyo ivy'Imana, 50% bikaba ivy'isi. Ndatinya mbere benshi ko ivy'Imana wosanga biri munsi ya 50%, biri munsi cyane. None no munsi rero ihanire guhinduka, ihanire kwitega uwo mwigisha akomeye azogurukira ingene azotubaza raporo, ingene twakunze ubugingo bwacu n'ingene twakunze intama ziwe, ingene twitwariritse intama ziwe, ingene twazirondeye. Mbega iyo muri hiyo murandikira ama message abantu yo kurondera Imana, murabibutsa ko Yesu buca agaruka, murabibutsa ko urubanza rwiwe ruzoba rukomeye, umuntu wese akwiye kwitegura ngene azohangana nago. Nimba mwarabikoze mu gihe gede n'ubu musubire muvyuke. N'iri jambo rero tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kristo Yesu umunezero yashizwe imbere, ngo ntiyagize ikindi isoni z'umusaraba, ngo yagira ati ndihanganira umusaraba kizima, imbere hari ingororano kandi vyamugendeye neza. Mbega twewe ega imbere hari kandi ngo tuzonezerwa tuzanye ivyimburwa. None ngira ndakubaza, aho ivyimburwa wumva ubifise, wumva bucujanye? Mbega ishaka ikujana kurondera abandi ringana gute? Ishaka ry'inzu ya data mbega riracakurya? Tugomba dusenga Imana. Umuntu wese rero yumva ari umutsindwa yihanire guhindura, yihanire guhinduka, yihanire kuja kuzirondera. Ngo tugende mu mvura, niko wa muririmbyi arinda avuga ngo tugende mu mvura,
tugende mu bipfungu. Murabona iyo muherereye mu bihugu bitandukanye, iveri iza yaratanguye, neje iza yaraguye. Uyu munsi aravuga ngo tube izuba ryaka, tube mu gitutwa, tube mu bipfungu n'imbeho nyinshi. Iyo mbeho nyinshi benshi muca muyumva, muca mwumva ivere munsi ya zero, nka mwebge munsi ya zero. Naho nyene tubusabwa kuja kubiba, kandi ngo tugende tubiba turira, ngo tubibira umwami, ngo kuko tuba tubabajwe n'abazimiye, ngo hazobaho umunsi tuzohozwa nawe, kandi tuzanye ivyimburwa tuzonezerwa. Ndakubajije wewe uri kuranyumviriza, uri muri Afrika, uri muri Aziya, uri muri Australia, uri muri Amerika, uri muri Buraya, uri muri Canada, uri ahantu hose, uri mu Bushinwa, uri hehe, umuntu yumva avuga ati vy'ukuri uyu mutima wari muri Kristo Yesu uko ndawumvise, eka nta wundimwo, mugabo ndawusavye nawunshiremwo. Nari mfise umutima w'intege nke, amarango yawo ajya mw'isi, none ndahinduye, ngomba nsenge ambavye, ankure nk'umutima w'inyama, umutima ukomantaye w'ibuye, anshire nk'umutima woroshe nk'inyama, ubu wari muri we. Umuntu wese avyifuza avuga ati ndi hano tumusengera Imana.